mureke kwizera ibintazi. Urumva ukumva abantu bagiye kuraguza, bagiye gushinga ibigo bw'Imana, hari nabo usanga baja mu mashengero bafise uduheko mu mifuko, akava gusenga akaja kuraguza, agakora ibi. Uriyumvira yuko Imana washobora kuyibangikanya n'ikigirwamana ngo yemere? Igeze ku bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana, nje ngushima urukundo rwawe n'ineza yawe. Nje ngushimira Mwami Imana ukuntu wadukunze urukundo rutangaje mu kuduha umwana wawe umwe w'ikinege wari ufise mu ijuru ngo apfe ku bwacu, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko araga ubugingo budashira. Ese compa abantu bose Mwami Imana uyu munsi bagahungira kuri uwo mwami mwiza yitanze mu gishingo c'abandi bose, kugira ngo ntihagire ugwa mu mahonero. Mwami wanje, urukundo rwawe turagwirata, n'imbabazi zawe Mwami turazirata, kuko watugiriye neza. Uyu munsi turabana mu rugo. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo izera Imana ureke kwizigira ibigirwamana. Nukuri hari abantu ubona bimitse ibigirwamana bari byo bizera, ariko ijambo ry'Imana riko yakubwira ngo wizere Imana. Imana ni ifise inyishu mu kiganza cyayo. Ni wizera ibintazi ntacyo bizokumarira. Nukuri ntacyo bizokumarira. Umugabane wawe uhari uritrase ni muri Gehenome, kandi ndazi ko uwo birogreta, ariko wizeye Imana igukorera igukorera byinshi kandi byiza. Reka dusomere ijambo ry'Imana mu Kuvayo, dusome igice ca 23 duhere ku murongo wa 20 dushikane ku murongo wa 25. Ngira ntume umumarayika imbere yanyu, abazigame mu nzira, abashikanaho nateguye. Muzomwubahe, mumwumvire, ntimuzomugararize, kuko atazobabarira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira vy'ukuri, mugakora ibyo nzovuga vyose, nanje nzoba umwasi w'abansi banyu, nzogwanya ababagwanya. Kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, mu Baheti, mu Baferezi, mu Banyakanani, mu Bahiwi no mu Bayebusi. Nanje nzogenda ndabahonya, kandi ntimikukubiti imbere y'ibigirwamana vyabo, canke ngo musabe, canke ngo mwigane ingeso zabo, ariko muzobiherengeteze gose, mumenagure amabuye yavyo bashinze ko inkingi. Ariko jewe uhoraho Imana yanyu, mubari jewe musaba, nanje nzohezagira ivyo kurya vyanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Amen. Urumva Imana yari kwirabwira abanyisirayeli inyifato bazogira kugira ngo babone amahoro. Irababwira ati uru rugendo ntimuzokwijana. Ati urugendo ntimuzokwijana, ati nzobaha umumarayika wanje, ati mujane, ati ndoba namushizemwo amajambo yanje yose. Ico azobabwira nuko bari jewe nzoba ndakitegetse. Ico azobabuza muze mucumvira, ico azobategeka gukora muze mugikore. Ati nimwabigenza uko, ati nanjye nzobabera Imana. Ati nzoherengeteza abansi bose imbere yanyu. Bisigura ngo urugamba rwose muzohura nago, ni jewe nzorugwana, simwebwe muzorugwana. Arababwira abantu bazohurira nabo mu nzira,
bazogerageza kubagwanya aravugira ati ntibabace n'ivutu ntibabace n'ivutu abo nta na kimwe bazobagira nije nzobiherengetereza je ubwanje nk'uw'Imana niwizera Imana ugakora ibyigomba intambara zose muzohura nazo mu nzira uzogenda uzinesha kuko se uzo uri kurazigwana zaba ziriko zigwana Imana yawe. Haleluya. Nayo Imana nta kizibira nta kinanira nta kisoba nta kitera ubwoba. Imana yacu ishoboye byose. Haleluya. Ariko iki dusaba niki gusaba nanje iri kwiransaba no kuyizera. Murike kwizera ibintazi. Urumva ukumva abantu bagiye kuraguza bagiye kushinga ibigo bw'Imana hari nabo usanga baja mu mashengero bafise uduheko mu mifuko akava gusenga akaja kuraguza agakora ibi uriyumvira yuko Imana washobora kuyibangikanya n'ikigirwamana ngo yemere igeze kunyaga isandugu isezerano abanyisirayeli bagiye ku rugamba naho nyene bari babaje Imana hama baravuga ati genda muzana isandugu kumbe Imana yo dutabara mugabo Imana ntigeze batabara kubera bayishavuje Imana iri ceceka ati bantaye none ubu uye bageze muri situation goye ngo bariko baterura ngo isandugu ngo banzanye ngaha Imana iri cecekera hari gihe utabaza Imana igahora kubera ivyahurimwe kubera uyibangikanije hari gihe yinumira ariko Imana ntishobora kwirengageza umugororotsi wayo. Haleluya. Ngo hanyuma Imana irareka barayisahura bayitwara muri Abafilistiya barayitwara ngo hanyuma ngo bace bayishira mu ngoro inzu bari bakikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni ngo barayibangikanya n'Imana. Imana iravuga ati jewe basigaye bambangikanya n'ikigirwamana. Imana icyo kigirwamana ngo iragendera kivunagura barasubira baraza baracunga barafatanya so ugeshinga hebo ngo basubiye kugaruka basanga noneho yakivungavunze hama ibyago ku bindi bagwara ibihuti nta umva baravuga ati turasabye Imana bayidukurireho. Imana yagira gwana urugamba mugabo rutitirirwa abanyisirayeli yerekana ubushobozi bwayo mugabo bidaciye mu bagararije Imana. Wowe nuyizere gusa izera Imana ntizokurekera mu ntambara ntizozikurekeramo izozigukuramo izozigusohoramo ko n'umwizigirwa ntinanigwa nta kisoba yizere gusa. Haleluya. Imana ibaha isezerano ngo kuko ku murongo wa 23 ngo kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Bahebusi. Urumva ibyo aya mazina uhashire ikibazo ufise uhashire ikibazo ufise icyo ufise urakizi izina ryacu mugabo umwe wese afise intambara ziwe hashire Abamori hashire izina ry'ikibazo ngo Abaheti Abaferezi n'Abanyakanani n'Abahiwi n'Abayebusi. Urumva izo zari intambamye ziri imbere y'Abanyisirayeli bara abantu bateza kugwana kugira ngo bashobore kurengana bashobore kushika mu gihugu c'isezerano. Haleluya. Rero Imana iri kurababwira ati kugira ngo muzoshika amahoro muneshe intambara zose muzohura nazo nuko mwumvira umumarayika wanje nuko mwumvira intumwa yanje ati nimutabikora uko bizobagora. Haleluya. Nawe muntu w'Imana intambara urimwo niwashaka kuzigwanira wewe ubwawe ugakuramwe Imana bizokugora kuzinesha bizokugora cyane ariko niwazirekera Imana wewe ukayihanga amaso ugakora iki gusaba ikivuga mu ijambo ryayo urugamba izokugwanira kandi uzorutsinda. Haleluya. Urumva arababarira ngo nanje nzogenda ndabahonya wabyumvise ngo nzogenda mponya abo bantu bose bahagaze imbere ibyo byose bibatebwa biri imbere nzogenda ndabikuraho ariko condition imwe nuko mwumvira
ibyo ndiko ndasaba. Haleluya, haleluya. Rero nawe muntu w'Imana ukabushaka intambara urimo ko uzivamo, umvira Imana ikivuga. Haleluya. Umva icyo Imana iri kwiravuga itandukanye. Haleluya. Izo bigukura imbere kuko birayoroheye, birayoroheye. Kuko ingorane yose irumva ijwi ry'Imana. Ivuze ngo kinjura, yiruka, ivaho yiruka, ivaho yiruka. Nta n'umudayimoni yo kubaka guhangara amaso y'Imana cyangwa amaso ya Kristo. Nta kibazo na kimwe. Umva icyaremwe cyose kirumva, ifise amatwi yumva ijwi ry'Imana. Rero Imana irabikubura byose bikureho, nawe utanga uvuge ngo bya bintu byagiye he. Imana ntibisaba akanya kanini, oya. Ngo kandi ntimwikubite imbere y'ibigirwamana. Mwabyumvise ngo ntimuze mwikubite imbere y'ibigirwamana byari. Bantu b'Imana, bantu b'Imana, ibyago ntibishobora gupfa kwizana. Burya haba hari umuryango wakingutse, haba hari umuryango wuguruwe. Imana iri kwiravuga ngo reka kwikubita imbere y'ibigirwamana, ureke kwikwegera ibyago, ureke kukwegera ibyago abantu. Reka kwikubita imbere y'ibigirwamana, izera Imana. Imana nta kinanira. Imana aho wifuza kugera yo hakugeza. Ibyo wishika wifuza kugera ko yo bikugeza ko, kuko ngo ifeza n'izahabu byose ni iby'Imana. Kuko kenshi ifeza n'izahabu nivyo bituma twikubita imbere y'ibigirwamana, nivyo bituma tuva ku Mana, nivyo bituma twizera ibintazi. Ni feza n'inzahabu, bisigura ngo n'ubutunzi tuba turiko turarondera. Ariko ngo Imana yabiremeye abana bayo, kandi ibyo irabibaha. Kuko Imana irazi ibyo ukeneye, irazi ibyo nkeneye muri uru rugendo kugira ngo ndarugendemwe amahoro. Haleluya, haleluya. Ngo kandi ntiwikubita imbere y'ibigirwamana byawe canke ngo bisabe. Umva gusaba ibigirwamana, gufukamira igishushanyo, igishushanyo cyabumbwe n'umuntu. Nicyo kintu Imana yanga, kuyigereranya. Ntawe foto Imana, ntawe wumvira Imana, oya. Ibyo bintu Imana iravyanka cyane cyane. Ubyumve ko ibyanka cyane. Canke ngo wigane ingeso zabo, ariko muzobiherengeteze rwose. Urumva Imana iravuga ati niwandura ingeso z'abanyamahanga, ngo wishushanye n'abandi. Oya, Imana irashaka kuba wewe. Haleluya, uba wewe. Canke ngo wigane ingeso zabo, ariko muzobiherengeteze rwose, mumenagure amabuye yabyo bashize ko inkingi. Murumva ko Imana idakunda ibigirwamana? Murumva ko Imana idakunda ibishushanyo? Iri kwirasaba ngo menagura, sangangura byose, kuraho. Imana ni iri hejuru y'utwo tuntu twose. Ngo ariko jewe uhoraho Imana yanyu, ngo muba ari jewe musaba. Mwabyumvise? Ngo Imana yonyene umuremyi w'ijuru n'isi, aba ariyo yonyene dusaba, aba ariyo yonyene twizera. Ibindi byose tuvyigize kure. Haleluya. Ngo nanje nzohezagira ibyo kurya byanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwe. Urumva ibyago byose niwizera Imana izokura imbere yawe, izohezagira imirimo y'intoki zawe. Ibyo ukora byose bihabwa umugisha. Haleluya. N'abawe bahabwa umugisha kubera witandukanije. Rero umuntu w'Imana nahaweho kwizera Imana, ureke kwizera ibintazi. Haleluya. Ibyo nta kintu na kimwe bizokumarira atari cyo bizokumaza. Amen. Ntacyo bizokumarira, ariko bizokumaza igikomeye kandi kizokugora gusohora. Imana yo mu ijuru rero ibampera umugisha. Uri Imana y'imbabazi n'urukundo, mwami wanje, Mana yanje,
gushimira ko uhora udukebura mu ijambo ryawe uko bwiye nuko bwije. Ese cyo uyu munsi Mwami Imana abizera ibintazi bo kuhinduka bakaguhindukirira bakamenya ko atakintu na kimwe kiri hejuru yawe, nta na kimwe Mwami Imana, kandi nta na kimwe udashoboye byose. Oh haleluya, kandi nta cyarimwe na kimwe kitarimwe nawe, kandi ibyo warimwe byose birakumva kandi birakumvira. Reka rero n'umwana w'umuntu waremye mu ishusho ryawe nawe akumvire kandi akubahe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.